Yes bakunzi ba PITV muraho mumeze gute ni Moses Angelo kuri Peace International TV nkuko rero mubibona ni wa mwanya wa entertainment kwidagadura no musi rero dufise umusore adasanzwe tumaze kubazanira impano zitandukanye kuririmba gucapa guteka ariko rero hari yindi impano tutari bwabazanire impano yo gutamba impano itamenyerewe cyane rero kuri PITV dufise umutumire umujene akiri muto cyane afise yo mpano mukanya muraza kuba muri kumwe nawe mugira subscribe kugira mubandanye muronka ibiganiro byinshi. Nuko rero wa musore nariko ndababwira nguye murabona ko ari umusore abushitse umusore akiri muto cyane reka sindabicisha amajambo ahubwo ndamubaze kugira ngo atwidondore mubashe kumumenya uwariwe uwo turi kumwe bite byawe musore salama nawe ni fresh je ndashima kabisa ndakubona kabisa umeze neza Yes ndakomeye kabisa aha rero turi muri PITV muri entertainment kubatakuzi bo kumenya gute amazina yanje nitwa Gahembuye Patient izina ry'ubustare ry'akazi Urbain Patient. Wow, turi kumwe na Patient ariko ku kazina k'ubustar bamwita Urbain Patient. Yes Patient, tumaze kubona kuri Instagram yawe kuri Facebook turabona ama video uri kuratamba ujya byukuri ninde abari wewe? Yego abari jewe. Kubera iki wahisemo gutamba? Bo gutamba mu bisanzwe sivyo ntanguye ubu nabitanguye kuva kera kuva muri 2014 niho nabona ko ariyo mpano yanje kuko niyo nabona abadansere bari kuri scene kuri stage bariko baratamba naraba inspire sana umva narabikunda kuva kera muri 2014 rero niho natangura carrière yo gutamba. 2014 wari ufite kingahe? 2014 nafise imyaka 13 Yego. Yes, nuvuze yuko wahora ubona abandi kuri stage batamba abo ni nk'abandi woba wibuka. Mbona abo nibuka bari bakuru banje mu bisanzwe wo mu quartier. Yes, izo nkibibuka mugabo ari abo nibuka amasura ama visage. Quartier ya hehe? Mu Cyarama nyene. Yes. Niho watangura gutamba. Niho natangura gutamba. Yes, turabona yuko mu Cyarama muri iyo myaka niho abajene bitabira ibyo gutamba turabona ba Origi Oleg ndetse nabandi aburabazi. Abo ndabazi kuko nababanye mu bisanzwe. Mwaratambanye? Mboni twatambanye ariko rimwe twaragenda twarahurira mu mashow maze gutangura gutamba. Ukibitangura byari bimeze gute? Bo nkibitangura kuko je navyiyumvamo kuko mu bisanzwe hajya ni benshi biyumvamwe batamba canke nk'aba footballere mu bisanzwe tu baba ari benshi mugabo hari umuntu avuga ati je iki kintu ni impano yanje muri rusange naje rero niko vyari bimeze kuko nari umvamo navuga ati je ndakeneye gushika kure mu gutamba nzoshika ahantu kure kandi ndabishimira Imana aho bigeze ni sawa ndashima kabisa. Uvuze yuko ubishimira Imana ariko Patient tuko turaraba mu Burundi turabona yuko mengo gutamba nta gaciro bifise nko kuririmba biva kuki wewe ni kuki ubibandanya kandi tubona mengo nta gaciro bifise? Mbo agaciro karimwo nataraka cyane mugabo karimwo kugira ubone ko ari ivy'agaciro biba bigoye cyane kuko bitahura wa muntu wa mudansere azi vyarimo mu bisanzwe ariko kuri stage ntabo tubona babatumiye haba ama concert bavuga ati n'aba danseur turazi ko muri iyo myaka uvuze kuri centre jeune Kamenge hari cyo bita concours de danse nimba ntihenze aho imigwi itandukanye baratamba bakaronka ubushimwe ariko uyu munsi ntabyo tubona. Wewe nikiki gituma ubibandanya kandi mengo nta gaciro nyene aho tukiraho nyene no shobora kugwinyishu ya mbere ikintu nyamukuru gituma ubona nimba harano wabonye dance ngayi wacu nivyo urabona ati nta kintu kirimo kintu ca mbere kibituma kuko urumva naje naho ntamba hari abantanguriye imbere hari abatanguye mu myaka ubu n'abapapa bafise abana abo rero badutanguriye umva ingora nayire abo badutanguriye ntacyo bariko baradufasha kuri uno mwanya ni kuvuga nibo bariko baradusupporting abo badutanguriye barabiheba mugabo bamwe narashoboye kuvugana nabo nk'umuntu w'umupapa yabihevye akubwiye ati
je natamba kubera yari adolescence yakubwiye ati yari adolescence none nka karorero akubwiye ko yari adolescence iyo yabifata nk'akazi akabifata gutamba birimwe amahera bro birimwe amahera gusa ntishobora kubibona mugabo urinze uronka amahera je ndavuga nk'impano yanje mu busanzwe ikintu cyose cy'impano kirimwe amahera mugabo ntushobora kubibona. Yes patient uravuze yuko ngabo aho hambere umwe mwavuganye yakubwiye yuko yari adolescence ubu yabaga nibwo bwamuhenda mu yandi majambo uno munsi mengo abadanseur babafata nk'abantu bibirara batagira indero abana batafise iyo bava niyo bariko baraja nawe niko bibona. Yes mu busanzwe ngirakeje kucishura je kenshi bambajije ati uri umudanseri nuje sivuga ngo ndumudanseri mvuga danseur professionnel nubuva je danse mu bisanzwe ko no gisigura jewe ndabifata nk'akazi je ndiko ndatamba sinamba yego ndatamba abantu bakambona mugabo ntamba kugira mpindura ivyumviro by'abantu mu bisanzwe. Yes kandi mu bisanzwe umaze kuba umudanseri aho nyene bibirara ni babandi ndashobora kugwa nk'akarerero hari umupeti usanga kwasanganya n'urumogi mugabo amaze kuba umudanseri yaciye atangura kuzara n'urumogi urumva nk'uyo ntaba ari professionnel abadanseri barahari nivyo mugabo n'abari professionnel barahari mereye kuri jewe ndubaha umuga wanje je bama bantumiye ahantu henshi nama natamvye la fois passée narigeze gutamba muri mariage natamvye danse yitwa break dance kuko ntambo zitandukanye. Yes ntambo yitwa break dance narayitamvye muri mariage kandi naronse akantu amahera nyene no kwigurira ipantaro nkazinga urumva mugabo nkaho urumva isuwari we wese bupfa gutumira uko nyene ukuvuga uba waraganiriye n'abantu bakumva ivyiyumviro vyawe akavuga ati uyo mutipe vraiment ni sawa arubaha impano yiwe muri rusange. Yes bakuzi ba PITV murabona yuko turi kumwe na patient akaba ari umudanse akomeye cyane hano mu Burundi murumva yuko amaze gutanga insiguro umudanseur wari we hari abadanseur professionnel n'abandi usanga by'ukuri ari baniryo arabo ngaho gusa kwinyurura urumogi ariko gasanga ntibafata nk'umwuga ariko ngaha twamaze kumva yuko patient bimaze kugira ico bimwungura bimuha gasabune ukabona yuko ari umwuga mwiza cyane wo gutamba ukoresheje ibihimba by'umubiri bitandukanye. Yes patient uramaze kuvuga akamaro ico byakumariye aho bikugejeje ubu ku bantu batakuzi wiga mu wakangahe warahije amashuri bimeze gute? Je niga kuri université niga mu wa kabiri muri bac 2 muri informatique. Yes iyo ivyo byo gutamba no kwishuri ubifatanya gute? Gutamba no kwishure kenshi hari abibajije nkitangura umwuga wo gutamba bibajije birazwe umuntu agiye muri danse acananirwa mu ishure je nabitanguye 2014 niga n'ubu ndaciga ndi kuri kaminuza mu wa kabiri urumva je gutamba mu bisanzwe ni kuvuga ni organisation mu bisanzwe ndiko ndatamba mba ndiko ndaruhuka kuko umuntu ni kurya abandi bakina football ni kurya abandi baja muri sport je canamba mba ndiko ndaruhurira ubwenge. Yes patient turazi yuko abadanseur usanga bari mu migwi ama club ama equipe wewe nta equipe cyangwa club urimwo y'abadancers? Je ndi ntamba solo ni kuvuga nditambana aho ngeze natamvye mu matimu menshi naraforumye abantu benshi nditambana umva nkaba ndazi style nyinshi zo mu ntambo intambo nyinshi bama bantumiye ahantu henshi no shobora no kugwa nk'akarorero basi kugira utahure cyari gituma ndakubwira ko ndumudanseri yubaha umwuga wiwe. Ndibuka muri grande vacances hari mu mwaka uheze hari ishuri riraho hiyo mu Carama ni encadrement muri vacances barankadra abana bakabigisha icyongereza cyo gihe bari bakeneye rero séance ya danse kugira abana ntibarambigwe baciye bandondera numva nagenda gutanga iyo séance nkigisha abo bana kandi nararonse amahera nyene aboneka kuko ni ya professionalisme nakubwira urumva narigishije abana kandi ko sanzwe nzi n'icyongereza nacishamwe nkigisha abana n'icyongereza kwa kuba professionnel ndiko ndakubwira umva nashiye kuganya amahera atari make icyo gihe ni kuvuga nuko nyene umudanseri agenda araronka
bamwizera muri rusange. Yes, niko bakunzi ba PITV nababwiye yuko turi kumwe no dancer ari professional kabisa, urabona yuko azi ibintu byinshi, atubwiye intambatamba zitandukanye. Reka tumusabe gatonya gusa aducishirizemwo tubone yuko ivyo tubona ku ma video yiwe kuri Instagram na Facebook na YouTube ko ari ivyo canke katari ivyo. Yeah. Yes, bakuzi ba PITV ni Moses kandi mwabonye yuko tikumwe na patient baramaze kubona intambo ziwe. No musore byukuri abushitse azi byarimwo ivyo ariko arakora ya. Nuko rero patient katugaruke hano mu kiganiro kandi wavuze yuko umaze gutamba hano henshi hatandukanye. Ama competition cyangwa amahiganwa umaze kujamwo nayahe? Amahiganwa ni menshi maze kujamwo, ayo naba ndi muri team mugabo hariyo nandi natamba ndi jenyene. No guha nk'akarerero hariyo nk'iganwa mperuka gutwara ya tamba bike ni assurance bike, kuvuga ari promotion satbi ariko kwagirira promotion ari indirimbo yaririmbye ya assurance bike. Baradusavye dutambe hama umuntu azoshobora video izoshobora kuba imeze neza ko bazoshobora kuronka agashimwe. Nashoye gutamba, natambanye n'umudadaraho twaratamvye dushobora kuba abakabiri muri video 43 bahisemwo zitatu, iya kabiri yari iwacu twashoboye kuronka agashimwe yaramahera nyene meza cyane. Merci beaucoup. Kuvuga nuko nyene umuntu agenda araronka amahera ibintu bizogera kure. Ejo tuzohora dutsindira amavewiti ibintu ni buke gusa umuntu gikenewe neho message nanze no kubandi badansere no gutahura ibintu rimwe mbega kubera iki ntamba ndiko nja hehe. Nuko nyene muri rusange. Yes, patient uramaze kuvuga byinshi cyane amahiganwa ubushimwe wagiye uratahukana, ariko no munsi nkuko nabikubwiye kare aba dancers buno munsi kera aba star baje kuri stage bajana n'aba dancers abadanse bakabatambira, ariko uyu munsi siko biri. Bibaza ko byavuye kuki? Bo kera uvuze kera ya nko mademi katawustomna ba Fizo bagiye hanze batwara aba dancers no kubya nka za Black Snake, ezo zose yari migwi ikomeye cyane, ariko uyu munsi nta ikiriho kandi ku ma stage ntitubabona bari kumwe n'aba star. Bigenda gute? Nabo nyene ndakubwiye bari muri abo nyene, abo nibo bariko baratuvugira ubu mu bisanzwe. Nibo bariko badufata mu mugongo, naje ndiko ntambubu mu myaka iri imbere ninatakara kuko je ndafise target yo kuzoteza imbere, kuko je ndabizi dance ndazi kugira mbega umuntu yinjiza gute muri dance. Je ndabizi nico gituma kera mu myaka iri imbere naba nk'umutegetsi kanaka jewe je nzoshobora ndazi ingene nzobiteza imbere. Umutegetsi w'umudansere yigeze kuba umudansere apana w'umudansere, donc nzoba nabiburira umwana, je nzoyiba gutamba ni nabiburira umwana mugabo nikizombuza ko ndabiteza imbere. Yes, akajambo kamwe rero ku ba star baje ku ma stage batajanya aba dancers kandi nabo bakinya gasabune kandi ari umwuga. Mbo aba star si ngombwa ko bajana aba dancers kuri stage kuko nabone barabariha nimba umusara avuga ati je nta namahera nifitiye niho cyo guhamagara aba dancers, kuvuga bivana n'uburyo bw'umustar. Niba management y'umustar icyumbagira nta mahera yoronka yo guhemba aba dancers. Yes, umudansere mu Burundi afise ikibanza kingana gute? Umudansere mu Burundi bivana n'uwariwe. Ari abadansere bameze neza baronka inoti uko zimeze kose, hariho n'abandi bibereye aho nyene kuza sura mu Giswahili niko bivuga aba mauzo no kugenda ndagiye ntambe, kuko urumva nta bumwe buraza hagati yacu tuvuge tuti, kuko nushaka kumbwira ingene umusara ashaka kuza ati dufate nka uri umudense ngo Moses muze munambire muri clip nzoba igihumbi, reka dufate igihumbi mukanka ayo mahera ni make, aci agenda ku wundi mudanse ku yindi team ati nzoba igihumbi, iga team kemera umva
agaciro umva akaba gatakaye bwa bumwe kuvuga kuzoja hamwe bizogenda nibukebuke kandi dutahure kuba professionnel mu mwuga muri dance nico gikenewe. Yes, bakunzi ba PITV mube professionnel mu mwuga muba murimo. Yes, passant umudensa ako yaguha inspiration kwisi ninde na nubu ukimwemera? Umudensazi byayivana na style yariyo je kuko muri style yawe kumbe je namba style nyinshi reka mvuge kuri style ndimo namba style yitwa robo dance hamwe na break dance hamwe na hip hop dance. Muri robo dance bariho kuko narakurikirana abazungu cyane cyane ngwana kurikirana ibihangange byaca binyanspira ariho nk'umuroboteri atamba ibintu bya robo yitwa Poppin John benshi baramuzi. Ama break dance nawo naraba ama video abazungu bariko barigisha ingene babitamba mu bisanzwe. Uvuze yuko hari ama style menshi yo gutamba ayo uzi gutamba na ayahe? Ayo nzi gutamba ubu ndaya maîtrise ni break dance hamwe na robo dance na hip hop dance izindi za African dances za Afro dance ya amapiano ivyo vraiment sinovuga ngo ndabifocusinga cyane ndabicako gusa navyo nkitamba ubu ni break dance hamwe na robo dance. Yes, patient umugabo wo gutamba utanguye ukiri muto urifuza ko ari uzokuriramwe? Gukuriramwo gute? Gumane kujya kwa bastar umaririmba ubu umwuga wiwe wibihe byose. Mbose nibaza umpaye amahera kuko nk'ubu ndi kuri kaminuza ninaheza nkaronka akazi noca mpeba akazi ngo ngiye gutamba. Nibishoboka mugabo nzoguma namba kuko ndavye nko mu bindi bihugu nivyo usanga bibabesheje wo gutamba mugabo ayiwacu sinovuga ngo ngumye namba ntakazi cyane n'ivyigwa ngo nguma ndi gutamba. Gutamba ndabikunda, gutamba ni impano yanje mugabo kubona ahantu turi ibintu bitaraja mu murongo mugabo bizotungana ni vuba biriko biraza ndiko ndabibona ko ibintu ari sawa. Yes, patient ikibazo ca nyuma intambamye uhora nazo nizihe? Impambamye muranazo nizo nyene wavuze ati hari abadanseri hari abantu bumvise abadanseri babona ko ari birara niyo ntambamye ndashobora kujana ngo ndumudanseri ko abazi yashusho y'ibirara intambamye murano ibaru kugira nerekane ko ntari kirara. Yes, rero ucugira ko utanga impanuro kuba ariko badukurikira kandi bama biyumvira ivyo bibazo bagaha ishusho umudanseri atariyo. Yes, bo impanuro ya mbere no y'abadanseri nyene sindababwiye ngo harimwa ngo amahera menshi ngibwe oya amahera ariyo mugabo ikintu cya mbere gikenewe nukwizegwa nukuvuga kwizegwa n'abantu nimba uri kuratamba mbega kubera kutamba uri kutamba kugira ukutamba kubera iki uri kuja hehe kubera kutamba ni kwitahura kwanza numara gutahura igituma utamba mu nyuma rero uzoca umenya ingene uzuridandaza kuko harona ntushobora kwidandaza ku muntu akuzi mu bintu bibi akuzi ugiye no kwidanda ntiwosaba na sponsor muri rusange hariho na look hari umudanse afise look uvuga ati uyu muntu kwe nawe uja gusaba sponsor ahantu kanaka nibo muhamba no mu mutwe ni vide n'ikindi naco abadanseri benshi usanga yarayevye amashure kubera ngo gutamba kubera dance ugasanga yahebeye 6e yahebeye muri 9e kubera nyene gutamba no kuvuga ngo ni jejene ndo mudanse ngo ari hejuru mu mashure no hari abandusha amashure nabone bari hejuru mugabo no gutahura ko tutoye bakwiga ngo no kubera gutamba ifo kwiga nico kintu ca mbere twoshira imbere. Gutamba navyo ni vyiza wiga utamba ni sawa ibintu biragenda neza niho tuzoseruka bavuga ati ujya n'umudanseri ase back arafise ya niveau d'étude iri hejuru bazuca batwizera bavuga ati aba bantu ndaza rero n'umutegetsi ivyo bimaze gushika kiyumvira ati reka neze imbere aba type ndaba sponsorize ndabateze imbere mugabo rero akabona ati abantu none n'abantu babaravye abantu bibirara mu busanzwe inambu ikintu no hanura nico nyene no gukora sana icyambere batwizere dukore hamwe batwizere bavuga ati aba type bari serieux mu nyuma ibintu biragenda neza.
Yes, bakunzi ba PITV nababwiye yuko ndi kumwe n'umudanseur ari professionnel azi ibyo arimo arakora. Murumvise impanuro ziwe. Patient ndagushimiye cyane kuri kano kanya waduhaye, twibaza yuko n'ikindi gihe uzokwitaba ibiganiro byacu. Namwe merci sana, ndababwira abariko baradukurikirana gufyonda subscribe kuri Peace International TV. Wow. Yes. Merci beaucoup bakunzi ba PITV, mwari kumwe na Moses Angelo, ndi kumwe na Patient umudanseur. Turabashimiye cyane, mugire subscribe, share, comment na ubutaha. Ciao ciao.